Akenshi mu buzima tugenda duhura n'abaduhanura, tugahura n'abadutera intege, tugahura n'abantu badukuza, ariko turahura kandi n'abaduca intege. Ivyo ntibitangaje, nivyo twama tugenda duhura navyo. Nagomba kuvuga ku muntu umwe twahuye arantera intege. Umuntu umwe twarahuye turaganira, nagomba kugaruka gatoya ku vyo twaganiriye, kugaruka gato ku ntege yanteye. Turiko turaganira, arambwira ikintu yise objectif Tanganyika. Ico kintu yacise objectif Tanganyika ashaka kuntera intege, anyeretse akarorero ku amazi, ariko arambwira ibintu vyinshi ku mazi nk'umuntu yayiyumviriye koko. Amazi arambwira ahereye kuri ico twokwita source canke isoko. Amazi akiri mu isoko, ubwa mbere amazi aba ari mu kuzimu, hanyuma akagaragara mu isoko, agatobora akameneranya, mugabo agashika aho bayabona ati rijya n'iriba hajya hariho amazi. Rero amazi amaze gushika mu iriba aba afise intumbero, ugasanga nico yise objectif Tanganyika. Nukuvuga tukaba dufise uruzi kanaka, sinzi mu nzuzi dufise zo mu Burundi, izisuka muri Tanganyika ntazo nzi zose, mugabo hariho zimwe zo tugenda tubona dufatiye ngaho i Bujumbura, izi za Ntahangwa, za Kanyosha n'izindi ziva hejuru mu misozi, mugabo zifise intumbero yo kwisuka muri Tanganyika. Rero aragenda anyereka, mugabo yagomba kugereranya n'ubuzima dusanzwe tubayemwo, ingene dukwiye kugira akarorero ku mazi. Amazi rero avuye mu isoko aba afise intumbero yo gushika ico twise objectif Tanganyika, aba afise intumbero yo gushika muri Tanganyika. Turabe gatoya akarorero ka fleuve du Nil. Uku kuntu tuyibona mu Rutovu, araka agasoko gatoya, agasource gatoya, izana namwo bakakwereka ingene igenda irakurikira. Ugiye kuraba kuri kare tukabona iyiterija, ariko arantera intege. Rero arambwira, agenda anyereka uburorero ku nzuzi. Uruzi icambere co c'amazi amazi yamafatanye, arafise ubumwe, amazi yama afatanye, yamaramwe, igikorwa agikorera hamwe. Amazi ntiyigera ahagarikwa n'ikintu na kimwe. Nukuvuga rwa ruzi twariko turavuga rufise intumbero gushika muri Tanganyika. Ufashe ukubaka uruhome ukagerageza kuzibira amazi, nta kintu na kimwe gishobora kuzibira amazi. Urafata ukubaka uruhome rwawe ukarukomeza uko ushoboye, ariko y'amazi yahashika akemera akarindirana, akaduga rwa ruhome akarurengana. Nukuvuga agerageza uburyo bwose, adaciye hejuru aca munsi canke agaca mu mbavu, mugabo amazi akarengana. Amazi yo bigoranye cyane, wayateza uruhome ararubomora. Ico rero agenda anyereka ku karorero k'umuntu afise intumbero. Yagenda anyereka, agenda arangenekeraniriza ku mwanya agenda aranyereka ati intumbero. Iyo umuntu afise intumbero mu buzima, iyo umuntu afise ico agomba gushikako mu buzima, rero niho kunyereka ati iyo umuntu afise intumbero nta kintu na kimwe gishobora kumuhagarika. Nivyo bikaza nk'ivyo muhagarika, mugabo araca ku ruhande, adaciye ku ruhande araduga, agaca hejuru canke agaca munsi, pourvu que ashikira intumbero yico agamije. Rero si bihome, novuga nta kintu na kimwe co kugutangira gushikira intumbero yawe. We gusa wiha intumbero, umenye uti intumbero yanje no gushika muri Tanganyika, nkuko twariko turavuga uruzi canke amazi. Intumbero yanje no gushika ku ndoto zanje, ico no kwita indoto canke ico twokwita imbono. Objectif no gushikira imbono yanje. Umuntu rero agaharanira gushikira vision, nivyo urashobora guca mu ngorane, ugahura n'ingorane z'amahera, ingorane zimusha n'ibindi byinshi
kenshi ishobora kuba nk'ingorane, ariko gerageza uko bigenda kose ushike iyo wifuza kuja, kandi uzoshikayo. Bandanya uhure na za obstacle, uzikontourne, uce hirya canke uce hejuru canke uce munsi, mugabo ushikire imbono yawe. Rero ntaco kubuza gushika ku ntumbero yawe. Gumana ishaka, gumana ivyiyumviro, ugume wiyumvira kuri ca kintu ugomba gushikako, hanyuma avance vers l'objectif, genda utumbera ca kintu. Nivyo uno munsi bizokwanka, uzobura uburyo, uzobura sinzi, urafise ivyo uzogenda urabura. Sinobivuga ko twese ntitugenda tubura bimwe iyo turiko turafise ivyo turondera, ariko umunsi umwe uzoshikira ku ndoto yawe. Bandanya gusa, avance vers l'objectif. Umunsi umwe uzoshingira intaba kwegereye, warashitse kuco warondera, warashitse kuri objectif